Amahoro meza cyane bakundi inshuti zacu dukunda cyane. Ikiganiro ni Be Live Show. Ikiganiro Be Live Show gica hano kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya BTV. Kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatano. Nito DJ Rafa Mr. Home Mr. Nyumbani, ndi kumwe na mugenzi wanje Ange Negrita irakoze mu buhinga bw'ivima nkuko vyama twama turi kumwe na mugenzi wacu yitwa Niki Chiza. Ange Negrita irakoze, ndagwaye kaze, ndakuramutsa, umeze neza? Ego cyane meze neza, ndashima Imana, amagara ni sawa, arifashe neza. Ikirushije ndacyahemeye mu z'abazima, je nibaza yuko n'ibitarakunda bishobora gukunda kubera nkiri muzima, meze neza. Tumaze kwinjira mu kwezi gushasha, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kurimwo amateka menshi cyane, ukwezi kwa bakozi kuko ni itariki imwe ni umunsi mukuru w'abakozi. Hanyuma itariki zitatu ni umunsi mukuru w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Itariki zitatu kandi ni anniversaire yiwawe. Hanyuma itariki 11 ni umunsi mukuru w'abarasta ariko kandi ni umunsi yo kwibuka urupfu rwa Bob Marley. Itariki 13 ni anniversaire yiwanje. Ni anniversaire iyo tariki 13 nyene ni anniversaire y'umwana wanje yitwa Rafan. Siko iyo tariki 13 nyene ari ibindi bintu je ntashaka kuvuga. Sinzi byari byo, ariko ibintu byabaye nyene byarisemo muri anniversaire, byaritayemo muri anniversaire, byitaye muri anniversaire yanje. Je abagenzi banje fise benshi bavutse mu kwa gatanu, petit frère wanje babiri bose bavutse mu kwa gatanu. Abavyeyi baje yo wapi na kareka yumva umwe ni hariya undi hariya kareka umva. Ariko je ikintu cyangiye ntacyo ni gusanga nabutse ku munsi mukuru w'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Nyine kameze neza. Wavukiye kuri Maison de la Paix? Navukiye kuri Maison ndabijamo sanca ndabyisangamo. Ako biratesa nje nzofite anniversaire zibiri. Dufite iminsi mikuru ibiri. Anniversaire yanje kuja kuri jewe nyene no gufita nyene juste ko hariho umunsi mukuru wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kubera uyu ku itariki navukiye. Okay, sawa, urakoze. Kumenga shaka ngo tahotse. Pese je ukora iki? Weka. Eka, je namuge sinzi. Cyangwa ni muri babandi bavukiye mu nzira. Ariko usiko bajya nabavukiye mu nzira. Jenda zimuntu yavukiye muhira uzi ubwenge afise. Eka. Uti rero ushaka gusensibiliza abavyeyi bose bavyarira abana mu nyene bibaye nta kibazo. urakoresha Snapchat? Yes, Snapchat. Ndashyize muri telefone yanjye yo kizima. Kizima ndakurahiye. Snapchat ukoresha? Oya jewe nakubwiye ngo Snapchat ndashyize muri telefone yanjye yo kizima. Kuko ari amakuru menshi ngo asigaye avugwayo. Utagenda kuri Snapchat sinzi ahantu buri. Barayirondera kuri uca he? Play Store. Uca kuri Play Store ukandika Snapchat. Yeah. Turonka amakuru avugwa mu Burundi. Kandi ndakubwira hariho n'ibintu bihanura n'ukuri. Surtout ku bantu bubatse, ku bantu bagize iki ukabisoma je mara nkubita agakude ku bantu bazifise ugasanga nyene hari tono wangu hahiye. Abantu rumaze kuronka muri Snapchat niza. Oya sindayivuga. Ko hari ibintu bihanura kugira ngo n'abandi bashobore kuvuga bati nk'akarorero bavuga ati jewe hari umuntu jewe nzi umufotographe akunda gutanga navuga akunda kugira amadeba surtout ku bijyanye n'abakobwa ukuntu bakwiye kwitwara iki, agatanga impanuro akababwira ukuntu bashobora kwiyungunganya ibintu nk'ivyo. Wumva kandi agatanga ibintu kuri avuga ibintu byo avuga ibintu nyene biri réel hama ibindi navyo ntumbazi n'urusaku. Okay, sawa, urakoze cyane. Karagaciyemo na nkuko tweko turabivuga, Snapchat ni imwe mu platform canke social media iri kwirakura mu Burundi, ko murazi yuko mu Burundi twatanguranye
na ma social media kiretse Yahoo yatanguye twaje gafe ni yaje ibintu by'ama Facebook Facebook bacaraza Instagram Facebook kenshi bayita ngo ni Phoebe gushikuno musija ndacaraba iyo Phoebe aho yavuye F na B ariko Phoebe umva ni kwa bavuga njanye gato bibasi Instagram IG urafisa ka IG kwende akondi nako aka X ka Twitter nako na ka TikTok no ya no ndihenze pardon c'est X na TikTok ifite ndafise Snapchat oya nayo visi ariko mu migambi yo kwirondera nta n'iminota ingahe bisaba umva niko ndavuga ati kurondera telefone kugira ngo uronke Snapchat reka konsevya mu bantu kuri kuronka telefone ngo kireshe tuzosaba intererano abafana bazokuza kunzira live yes oya Yeah, okay. So yari moodi ya mbere turi kumwe na mugenzi wanje Angel Grita irakoze na cyane tubabwira ibiriko biravugwa hari hirya no hino ku isi. Uno musi turaza kubabwira cyane kubyerekeye umutumire wacu Suyundi ni umutumire ariko arakora ariko kandi akaba aje kugira ngo yerekane impano ziwe afise impano yo kuririmba afise n'izindi impano afise n'ibindi bikorwa sanzwe ariko arakora kenshi twebwe muri B Live Show tuba dufasha impano ariko twerekana nyenza yuko umuntu ashobora kuba afise impano imwe akayikombina n'indi impano kugira ngo ashobore gufasha mu iterambere ry'igihugu na cyane kugira ngo duterere muri ryaterambere ariko niyambona kazoza y'igihugu 2040 Uburundi bwifashe 2060 Uburundi buteye imbere nkuko abatanguje iyo mbona kazoza bagiye barabisemerera hirya no hino. Let's kumena Justin Kid ni umuririmbyi kiri muto nkuko izina rye ribivuga ni Justin Kid musanzwe yisigura umwana Kid kids n'abana benshi siko Lil c'est Lil sange dog ari benshi batangiye n'amazina y'aba Kid Justin Kid Lil Bawawa sawa hanyuma Dogo A $1000 okay Justin Kid bite meze neza boss Ndashaka muri kano kanya kwanza utangure kuramutsa abakunzi bacu ba B Live Show yo bari hose sizi ko mubona mugakurikirana kino kiganiro uyu so ndabizi ko utari umuntu yoroshe ushaka kuvuza beat ya Celebrate hama nkayigirako sisi ndi kuri mode ya mabiti kabisa nta mode ya mabiti uyera naragize mabiti menshi cyane muri weekend umva wararushe kameme rero mushaka ko ndabaha ku ndirimbo yanjye nshashe nabaze kumenyekanisha nga okay yo Celebrate na cereburiyo tujanye Celebrate na cereburiyo tujanye Honey daddy mbwiza ukuri je ndakwinginze mbega ivyashise waratestinze ubikora uziko nagufakinga Oh baby, wawe ndi romantic every time ingo ngukinishe babe niwe watumye nkira yangwara y'umutima je nari mfise everybody so okay itwa Celebrate Take a record. Honey, daddy, izukuri jenda kuingize ivyashise waratestinze
dufise utwo tubani zatutida simubesha urica nashigiye bimama ndagutuye iki kibiti mama umusange ku muhanda mama tugacezeho dari dajaye celebre 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 na celeburi yatujanye celebre 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 na celeburi yatujanye celebre na celeburi yatujanye celebre na celeburi yatujanye wamuzi untera udustole baby ni umara stress ije naremeye duwawe ndakurahiye urakana kagijije uburara iby'abavampeje nabisize hirya nagusanze IG ndagufollowinga nawe Facebook ulalayikinga uri namba moja abatupinga tubashire hasi hasi urica nashigiye bimama ndagutuye iki kibisi mama umusange ku muhanda mama ugacezeho dari dadaye celebre 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 na celeburi yatujanye celebre 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 na celeburi yatujanye Justin Excel the boss Piongo Kim manager the boss less Okay, celebrate wayumvise. Celebrate na Imvise indirimbo nziza ahubwo ngira turaza kwiganira ko byinshi. Ni Justin Kid turi kumwe Justin Kid yageze kwakira kuri BTV Burundi rimwe waduhebye wagiye biragoye ibintu bifatira umuntu ibyinshi kandi bigora abagabo none kubera iki bavuga ati bigora abagabo nta bigora abagore n'abakobwa niko ko mutabimenyekanisha kandi abagore nibo bafise ngo bavuye muri vuga kugora oya uni nka abagore kugora ufete ibigore bigora abagabo cenge ibigore bigora abagore umugabo none nzi ko bashaka kuvuga ati ngo kujya muntu kweri yari umugabo kandi yari umugore ngo nibaza ko ukuba umugabo no kufise ijambo n'ubutwari n'ubuntu ego umugore ni kutagira ubutwari ni kutagira ubuntu oya ico naco navuze kuvuga ati kuba ubugabo n'ubutwari n'ubuntu nyene ni jambo nivya bindi mu Louis Masi muca mutangura kuvuga ati ngurumva tushaka kuba nk'abagabo ushaka kuba umva mwebwe ivy'iwanyu mukavyanga ntitwavyanse oya cyo turavyemera turabakenyezi sivyo ariko umukenyezi arashobora kuba umugabo sivyo arashobora ivyumviro bimeze neza basi ni kugira umuntu avuga umuntu n'umushinga ntahe Jamano n'umushinga naye mu byo akora n'umushinga naye nigifatiye ku gitsina gabo oya bifatiye ku byiyumvira n'ubuntu n'ubutwari bw'umuntu umukenyezi atashobora kugira ijambo akagira ubushinga akagira ubukenyezi bwiwe n'ubufasone bwiwe ubutarize kwitirira abagabo cyangwa abashinga ndakubwiye ko umufasone n'umukenyezi ashaka umufasone sivyo n'umufasone kandi kumushinga ntaye wari kubifata ko mwana igitsina gabo iki
ariko kavuga ati ujya mu kenyezi n'umugabo ndagusabye reko kure nareko ndamwibaza ahantu gusa ariko ari igihe umugabo avuga ati ujya mugabo n'umukenyezi usanga afise comportement asanga none bitwaye abakenyezi dusanzwe dufise comportement zacu dusanzwe dufise ukuntu twitwara dusanzwe dufise twebwe uko Imana yaturemye kuvuga tuwe dufise umva umukenyezi yerekana nagutera n'inkuru abashaka nyine umwumviriza umuhe attention umva nyine abone kuri kuramukurikirana akubwira idonito byahereye aha bica bijaha ariko mwebwe abahungu apa insako ashaka kuba afise ikintu kimubabaje akavuga ati umva je kugira azoshike ku kintu cyamubabaje yewe aba yakubwiye histoire yose ariko mwebwe rero umugabo kwibana kwapesha ngo nashavuje agushavuje gute umugabo afise comportement y'abagore ngiyo tujya mu jambo cyavuga ati ujya mugabo ngoma n'umukenyezi n'ukuri rumva yatwaye akantu k'abakenyezi urakoze cyane kubyemera ego Justin Kid bite umeze neza rero twashaka mu ncamake utubwire Justin Kid ninde historique yiwe mgenzi wanje Ange Negrita irakoze yarakwakiriye muri BTV subwa mbere ushika muri BTV mu kiganiro cacu cha Live Show twashaka rero mu ncamake tubwire Justin Kid ninde utubwire urugendo rwiwe rw'umuziki gushika no munsi so Justin Kid ni umuririmbyi w'umurundi amaze igihe kitari gito ari muri music gusa umwanya wo guma ndabikora cyane niho gusambera muto kuko je natanga umuziki nkiri umunyeshure niga 7e umva byarangora kubifatanya n'umuziki byose niga byose umva narasohora indirimbo imwe nkaca ndeka muga ibi kintu gusa nakomeza naguma gusa nkora travail nandika indirimbo mbika muga mvuga ati ebana umunsi n'umunsi ishuri n'iryahera umuziki nzowinjira ndawukore neza atakiko kirankoroka rero akaba hagiye ati narahejeje amashuri reka ndakora umuziki nk'igikorwa kuri nk'umwuga kugira ngo kumbure ushobore kumfasha mu byo nategekanije yuko umuziki uzomfasha umuziki ntanguye kugira serie kuva nk'ezi ishure naje ishure 2020 no natanguye kuvuga ati rero umuziki ndawinjiremo ndawugreseke kuko ivyahora bifatira ibibazo by'ishuri byose bingora ati ndabihejeje reka ninjire muri music ubu rero niyo naciye ninjira muri music naciye nkora indirimbo bita Nyumva ariyo twakoranye na Nigita bitwa Nyumva niyo naciye nkora mu kubona ko hagenda hacamo igihe kininiya bivanye n'uburyo kuko music bisaba kufisa uburyo cyangwa umuntu agufasha mu mugongo agufasha kuko hari ziba zanditse ziri hajya ugati kuzisohora ikintu kiba kigoye fata rero je naciye mfata ka sohori iyi ndayisohane n'amasanamu kubera indirimbo ije n'amasanamu bitwara umwanya ico gituma je kugira nsohoye indirimbo hacigiye kirekire ntasohoye yindi ndirimbo havuye inyumva niho ubu ncenzana inise celebrate yeah kuvuga iyi indirimbo yawe igira kabiri kuvutangura urugendo rw'umuziki niyo igira kabiri kabisa indirimbo zose zikaba zifise amasanamu izi zibiri nzo zifise amasanamu egome gusora indirimbo imwe gushuka 2020 gushira 2023 bifitanye isano no kubura uburyo cyangwa hari ibindi bintu ba witwararise no kubura uburyo birimo kuko ujewe ndi papa ndi mama niko babivuga hajya umaze kuba ari we byose wimenya ratio aho binzu kariha iki byose ari we wimenya biba bigoye kugira ubifatanye n'ibindi kugira usohoye indirimbo kugira nyene usohoye indirimbo iri quality nuko bisaba kugenda muri studio nziza canke se wagize imana nziza ukaronka ugufasha clip ukakora clip ibona ifise amasanamu meza byose n'uburyo niyo mpamvu rero bintwara umwanya munini ya kugira nsohora indirimbo uburyo n'iki byose birimo mu bituma adasohora indirimbo ku mwanya ni kiki caguhaye inkomezi cyangwa courage zo kuja mu muziki je ndibuka sinkiri umwana mutoya nkuko nitwa Kid kuva kiri umwana nari ndi umwana hari icigwa muri primaire cha musique c'imiziki
kijya cigwa naragikora neza, nararyohera abigisha, abanyeshure baratonda ku madirisha hageze ko ndirimba, baratonda ku madirisha bakaza kundaba nashaka kuririmba indirimbo nyine gusa habona ko baryohewe, nanje nkaca mvuga ati ibi bintu ko mbona abantu babiryohererwa ndiko ndabikora, ncavuga ati ndibaza hari ikimuga sinavyibaza keshi uko nagenda ndirimba niko natera mbona ko hari ikintu kiri muri jewe. Ego mbe uribuka ikigwa c'umuziki mu mashure mato mato? Ego twiga mu w'icenda mato ego kuririmba imbere, ego je ndacibuka naranabikunda cyane, ni umwanya mwiza je nakunda muri primaire. Namanda kubesha Ico kintu cari ikintu gikomeye cyane, impano nyinshi yagiye ziragaragara biciye muri ico cigwa, ari abantu basanga no kuri mu bijanye n'ibindi vyigwa usanga bafise amanota abayabaye, kwageze mu kigo cy'ukuririmba bagateramisha show, abantu bagagisho iteye ubwo. Yego impano yawe yagaragariye ngaho rero cyangwa niko tuvuga, urashobora kutubwira ukuntu byari bimezege wakora ico kigo hageze yuko haba ibibazo byo kuririmba mu mashuri? Gusa hari indirimbo ico gihe cyari ivumye Satubi kweli, iyo ndirimbo nayiririmba nyene abantu nyene bakaryoherwa, itwa Munsubize. Munsubize niho wese yari kuri mwanya amico gihe nayiririmba gusa nkabona ko abantu baryohewe. Nta kibazo. Munsubize babarira ndamukunda Viola, inshuti yanje aho ubona nji wawe mu gatondo ka kare, nta kindi kinzinduye nuko mfise ikimbabaje, ikindi sibe mu mutima wanje. Lala narakwizigiye ndakwereka amakopine, nizigiye kuri umugenza bushise, inyifato yawe niwantera amakenga, kumbe ivyo wakora wabikora unca inyuma, nkakubona keshi dusohokana aho twaja hose, akaba ariwe wisopa, nkagira ngo n'ubuntu kumbe n'ubugwe bwari ubugenzi wari ufise ico urondera, kumbe n'umusheri wanje niwe yakuraje ishinga. Okay, umvise sa cyane. Ico gihe ko wakunda guhita mu ndirimbo za Sabi? Ico gihe na kuko jewe natanguye ishure rya 3e primaire, kuko je sinavukiye ngaho Bujumbura, navukiye Gitega. Je mukuru wanje niwe yankuye Gitega ninga 2e ine Bujumbura anshishikana 3e primaire. 3e primaire ndinda ndaheza seconde nimba ngaho Bujumbura, umva siho navukiye ariko niho nakuriye. Gusa ico gihe hari yavunye indirimbo ya Sabi, niyo nari nzi keshi kuko indirimbo narayikunda, narayisubiramo keshi, umva nayirimba yose gutangura nkinda sinkaheza, ico gituma babiryohererwa iyo hageze ko ndirimba. Ico gihe rero ugitangura uri muri ubwo buryo nyine bwo gusubiramo indirimbo z'abandi, waravuga ati jewe umunsi umwe nzoba umuririmbyi, canke wavuga ati reka gusa niryohere gusubiramo indirimbo z'abandi kugira ngo ndyohere abandi? Gusa abagenzi barabimbwira bakambwira ati none kubera ariho ama groupe twakunda kujamwo, kuba jewe narigeze kuba ndumu danseur, ibintu by'amajune keshi, kuko je natanguye mu danseur natamba imiziki nyene, ariko abagenzi bakaguma bambwira ati wewe urafise impano yo kuririmba, bamaze kubimbwira keshi. Nashiye nsora indirimbo ya Justin Bieber hari muri 2015-2016, hari havunye indirimbo ya Justin Bieber Sorry,
Gasori naciye ndayisubiramwo mu Kirundi ciye ndayiririmba mu Kirundi vraiment ndayiririmba nagerageje navuga ati nagerageje naririmba mu ma journée culturelle ntabona ko abanyeshuri nayisohoye nagiye muri studio kabisa muga giheze muga kuri YouTube iriko aya nta masanamu ariko muga nashaka kuyigerageza ndumva kuri kiraza wandika mbabarira by just ico gihe nitwa Just One Love wandika mbabarira by Just One Love ndirimbo ciza. Okay, kuva kuri Just One Love gushika kuri Justin Kid tushaka kumenya ni giki cyababaye ngaho kugira ngo ushobore guhindura izina. Wabonye Just One Love rifise akanenge akahe kugira ngo ufate Justin Kid? Just One Love ya ndirimbo rirerire kubera indirimbo umuririmbyi agira izina rito kugira n'umwana agira arifate ugize umva Just One Love harimo nirirerire umva ko harimo rirerire muga Just Kid umva ka kazina gato ni kagufi. Yeah, nakuja umuntu ushobora kuba yitwa Nene kumbe yitwa Ange Negrita irakoze. Ayo manaje numvise yavuga ngo nitwa ngo Kara ngo Kara umva Kara mu Kirundi Kara canke uko nyene Kara cyangwa ati ari umuntu nyana hotsa yitwa Kara bisiguri ngo nitwa Claver. Seniriga izo ni nkuru zo mwiriga usigaje mu riga nanya nukuri inzoga zarabuze witwa Kara risiguri iki cyangwa ngo ni ngo Reve yitwa Reve usaga n'ibintu biharawe ego ari umujama wanje yitwa Cameron kare kadabata ariko yitwa Kabura mu bisanzwe Diomede Cameron wewe yitwa Cameron kumbe ni Kabura Yuko ariko naje nitwa nya 7 nitwa nya 7 nya 7 ndagusabye ibyo bintu yego ni Nyandwi Charles ni Charles Karot Charles Eki oya ndagusabye ariko naciye yose n'amazina yacu reka tubanze tumira amazina. Yeah, Justin Kid baby. Yeah, baby nyumva ibyo ndakubwira nizera jewe ndagukunda. Baby nyumva ibyo ndakubwira nizera jewe ndagukunda. Hello baby bite tuza je ndagukunda. Baby urize nanje ndababara egura fisi impamvu yo kushavura ariko ndakwinginze mbabarira. Nawe urabizi ko ntashobora kumara umunsi nakwandikiye na wundi yoza kuruta nyizera baby na wundi fise atari wewe. Ibyo ndakubwira nizera jewe ndagukunda. Baby nyumva ibyo ndakubwira nizera jewe ndagukunda. Na mpamvu ufise yuko guheba umwana mwiza w'indero nziza amaso meza useka neza nkawera. Ni wewe ndoto y'ubuzima ufise byose nifuza na wundi yoza kuruta nyizera baby na wundi fise atari wewe. Baby nyumva ibyo ndakubwira
ndakubwira nizera jewe ndagukunda baby nyumva ibyo ndakubwira nizera jewe ndagukunda baby. Yeah, ni Justin Kid baby. Okay, tujeje gukurikirana indirimbo nyumva y'umuririmbyi Justin Kid. Ni indirimbo mwumvise neza yuko ariyo yatanguriye ko nkuko yabitubwiye ubwa mbere. Nyumva washatse kuvuga ikiga Justin Kid? Nyumva no kubwira umuntu nyene akumve agutahure kuvyo uri kuramubwira. Mukunzi. Batumva kandi bavuga ati nta zibana zitakomana amahembe. Hagize umwe akosa arashobora kumubwira ati nyumva iki kintu nagikosheje nagikoze ntahura. Haba habaye ikibazo rero ngaho kugira ngo umubwire ati nyumva, haba habaye ikibazo cyo kutumvikana hagati ya wewe n'uwo mukundana, si kiba cabaye. Izina Justin Kid nkuko tutabivuze ubwa mbere harimo akantu k'ubwana, umwana Kid. Wibaza neza yuko rino zina naryo nyene ntazogera ikindi gihe urihindure, kandi hari igihe uzuvuga ati Justin Kid afite imyaka 35, 40, 50 azokwama ari Justin Kid nyene. Izina ry'ubuhizi bari ry'ubuhizi kuko ntabwo ari izina navuga ati ngo ni rya papa na mama na badiri. Iyi ni izina umuntu yironderera, ntabwo risigura ngo ndi Kid ngo nuko nyenzo guma ndi umwana oya, nzokura kandi ndakuze ukomeze naho nzokura nkuba kugwanje nzoguma ndi Kid kandi naco mbona bitwaye. Hari abantu muri kahise twagiye turabona bahindura amazina. Lil Bawawa yahindura izina, wa Bawawa, Dogo A yarahindura izina, Gumari Halidi. Bimeze gute wewe uzoguma uko nyene? Biravana. Hajya guhindura izina ni ikintu gikomeye cyane. Iryo zina narihinduye kuko navuga ati nta 30% baramenya canke 50 baramenya, reka ndarihindura hakiri kare kugira ninamara gushika handi hantu bazobe gusa bamaze kubimenya, kuko iryo Justin Love si benshi barimenye. Muga iri Justin Kid riko riragenda riko riraza, umva nje vuga ati ndarihindure, umva ko nzoba nsubiye gutangura kandi aze. Je kibazo cyane ndashaka kumubaza ati bega urafise management? Nta management ifise, ariko mfise umuntu nyene ashobora kugira amagendera agasimbira hariya bivanye na connaissance y'abantu. Ashobora gusohora indirimbo canke uri nk'ahantu kumva uri kuraririmba, umuntu ukajumva kubajije iyo ndirimbo kiryoshe imeze neza, woshaka kuyisohora aje mbwe ati kuyisohora n'akantu gato kuko nije ndayanditse kandi ndayifise ku mutwe. Muga uburyo nibwo bwo usanga aciye kubaza nangaye kusohora audio nangaye, gasanga kucumukiye amafaranga gashuka ati sawa, usanga kwa sheki gashukenda kuyikora iyo ndirimbo. Ukabusanga n'undi iyo audio isohotse imeze fresh neza, ukabusanga naho haje n'undi akunzi iyo audio ucavuga ati iyo ni nziza none ushobora gukora clip, mfati nta kibazo uburyo nibwo mbuze. Ukabusanga na wene akufashije kuri clip. Urumva ni amagenda y'umuntu umuntu agenda akoresha, mugani ntabwo umuntu afise ati ujya turi kumwe niwe reka nafasha mu bikorwa byanje. Ego Justin Kid asanzwe ari umudandaza. Twashaka tumenye ubwo urudandaza bw'iki bimeze gute, ubikora gute n'umuziki wawe muri rusange? Bwa mbere byo kudandaza vraiment impuzu z'abadada narabikoze, ariko ubu sivyo nkirimwo, hari ibindi ndiko ndakora kuko James inzi imyuga myinshi kuririmba gusa inzi vyinshi. Kudandaza, gukora mu mutwe ibintu amakwafe y'abadada n'abahungu ni bombe sindabizi.
no kuririmba. ivyo byose rero ivyo biri byo gukora mu mutsi w'abadada n'ubustiliste Vyose namwambika style neza akabegwa fresh. Ubwa mbere nahora nkora kwa Chris Busy none nahora ndandaza impuzu ariko ndahindura ubu rero nkora muri Saudi Bote nka Saudi Bote ndabakorera neza bakava babegwa basa neza cyane bakora mu mutwe nyine ndaboza oya gusa niwo ushobora kumubwira kwafasha kutamukoze mu mutwe uramukora mu mutwe uramwoza ukamukora mu mutwe ukamusokoza. urazi yuko abadada benshi bavuga ati iyo ufise umuntu akora muri salon de beauté akaba ari umukobwa kenshi baba bakunda abantu bakora muri salon de beauté abahungu bumatswe ko abakobwa hajya jewe ndi umungu ndiko ndakora muri salon hakaba n'umukobwa ujya mukobwa aza kuronka uwakora mu mutwe haba abakiriya benshi ariko haje umukiriya umwe aje atumbera umuhungu sinzi nanje kwera abahungu bafise intoki zize sinzi ahubwo twobibaza uwo mwigeme turi kumwe twobibazana igita nawe yobitwisha umaze kuja muri salon de beauté ifise abahungu n'abakobwa bahakoramo kenshi usukunda Diego si bishatsi naturel bose bugena n'abakunda ariko ahigi ushikaro bwacicisha ko yunya bari banyoza bana abahungu yo kwakoza babasha nyene inguvu kumva nyene ko bakogeje neza cyane urumva ariko ahantu vraiment nagira ama naturel yaje yaba umuhungu yaba umukobwa byari sawa uwunyogeje wese narumva ko ari sawa oya no bose banyoza neza n'ukuri bose urumva mugabo urumva ko ahagatushe ko umuhungu kagiyemo birakotse nyuma umuhungu akogeje n'umukobwa umuhungu akogeje urumva umukobwa n'ukuri akoze ariga akoze urumva haba ari kakandi yanyogeje cyane urumva umuhungu yanyogeje cyane rwose abahungu buba urumva n'akazi kagufasha cyane cyane amafaranga ukura muri ako kazi urashobora kuyashira mu gikorwa cawe cyo kuririmba canke nivyo by'amagendero ariko uravuga bimeze gute? Amafaranga nkuramwo amfasha byinshi gusa nkitangura navuze ati ko ni mama nk'ipapa amafaranga nkura ngaho arandihira inzu nkafunguramwo n'ivyo mba nkeneye ndabikuramwo umuziki jewe gusa ndafise sinzigere nkivuga ku bantu jewe ndafise amaraso meza ku bantu iyo mbwiye umuntu ingorane mfise anyumva n'ingoga canke mfise nka projet nkayumvisha umuntu ayimfasha n'ingoga numva ayo nkura ngaho ayo nkura mu iyo saro aramfasha ibindi mu bw'umuziki hariho tafise abantu baza baramfasha make muga nanje ndashya mu kuboko wanje kuyo mba narose muga ibindi ivyo muhira byose namaze kwitunganya ayasigaye rero hacavuga ati kanongeze ngiri ko nuko muri tara yanje ya music ndabingene vyogenda. Okay, so wumvise neza yuko ko ibintu bimeze neza cyane sukuririmba gusa araririmba ariko kandi yahora akora akazi k'ubustiliste n'ubu arashobora kubikora ariko kandi akazi ka misi yose akora n'akazi ko gukora abadada akabakora neza kugira ngo base neza. Mwumvise neza yuko ibintu bimeze neza, reka kumbure turangize kino kiganiro cyacu dukurikirana indirimbo Celebrate. Niyo ndirimbo bivuga ati turyoherwe tuhimbagwe twirushe naho
tutibagirwe yuko matière première yabuze. Reka tumushimire cyane ko yitavye ubutumire bwa BTV Burundi. Amangire ko nawe ndagushimira. Tugakoranye neza. Ndagushimire cyane. Rero tubibanga yuko iyo mudada gukoze mu mutwe nagukora neza. Ugera gukora neza. Ariko wabuze nagukora neza cyane. Nagukora neza cyane. Yego ariko abakobwa bakora neza. Tutibagiye ko hari n'abakobwa bari kwagukora mu mutwe wagutuka. N'abakenyezi. Bako gukora mu mutwe bari ko yagusuka. Ukumva ko yakubwira amajambo atari meza. Urahengamye akakukuza iki ariko umuhungu we dada dada kiragucya numva kiragucya urarushe akagora keya umva n'abakobwa bameze uko si bose bameze gutyo. Ndabashimiye cyane. Turabashimiye cyane tugushimiye cyane Justin Kid urakoresha social media? Ndazikoresha zose ndazikoresha. Justin Kid we ugiye kuri YouTube ukandika Justin Kid ukeneye iyo ndirimbo wandika Justin Kid Celebrate indirimbo iziriruka cyane kandi kuri YouTube irikira bikora neza ndiko ndabishima. Ico no basaba nuko bogenda bakayiraba bakayiduza cyane bakagira subscribe amasabone byose bapartage n'abagenzi babo bayiryohererwe. Akajambo ko gushimira abantu no kuba na akajambo k'umuntu yoza akagushigikira canke abantu bashaka kugushigikira nakaye? Cambe na mbere ndashimiye cyane abamfashije ku indirimbo Celebrate kuko hari abasizemwo ukuboko kugira ibe iri habona. Hari abamfashije ndabashimiye cyane. Imana ibahezagire aho bari hose. Ushobora kumfasha yomfasha kuko vraiment jewe ndumva vyo kuririmba ko bindimo kandi sindimo kubihagarika kugeza ku kanyuma niko babivuga. Nzoririmba wumva ko mfise talent wumva ko yoshobora kumfasha namfashe kuko nanje ndashaka iterambere kandi ndashaka ko n'ubundi muntu ko noduze ibendera ry'igihugu cy'u Burundi ko noshikana uburundi bwacu kure cyane. Merci. Arashaka yuko umuziki w'u Burundi ni ibendera ry'u Burundi arishikana kure teza imbere umuziki w'u Burundi imico kama y'igihugu cyacu kugira ngo ushike kure cyane. Tubashimire mwese mwashoboye kudukurikirana. Ikiganiro cyariko kiraremeshwa na DJ Rafa Mr Home amwe na Ange Negrita irakoze. Ndamushimire nshimire kandi na Niki Ciza hamwe n'abakunzi bacu bose iyo bava bakagera. Dukurikirana karirimbo Celebrate mu kurangiza kino kiganiro cyacu. Utwo tubani zatutiga simuwesha ulichana shikie bi mama ndagutuye kibiti mama usange kumuhanda mama tukacheze hodari gajaye. Celebrate 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 na celebrate yatujanye. Celebrate 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 na celebrate yatujanye. Baby ni umala stress jana emeye duwa wenda kulahiye fulakana kangijijurala ibyaba pampe jana bisize yijya nakusanze IG ndagufollowinga nawe Facebook ulalikinga uri namba moja abatupinga tubashire hasi hasi ulichana shikie